Bakunzi b'urubuga BF nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri iki kiganiro cacu. Uno munsi amakuru yabaye menshi ariko mutwihanganiye kubona tutayabahaye nkuko bigenda, hariho ibiba vyagoranye mu buhinga bw'ivyuma. Uno munsi inkuru ndabazaniye igomba gusa n'inkuru nabahaye mu kanya gato kari karangiye, ariko muri aka kanya muri Warikare ibintu bikomeje kurembanya. Mutuvugana Wazalendo yongeye kugaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro vya M23. Iyo n'imigwano mbere yahitanye ibintu bitari bike. Umusisango uza kudufasha kugira ngo atubwire ivyashoboye kononekana, ndetse ntivyahagarariye ngaho. Wazalendo yabandanije no muri Masisi ikora ibitero karahabutaka, aho mbere amakuru adusumira avuga yuko aba M23 benshi bakwiye imyambaro yabo bahungira mu mazu y'abantu. Niyo mpamvu ndi muri studio kugira ngo tuyage kwibi bintu vyagiye biraba muri ubu buce bugiye butandukanye. Ariko mu nkundire manze mpikaze umusesanguzi wacu, ndetse anatubwira ingene yiriwe, hama tubwire ku muriri ingene ibintu vyifashe. Amahoro cyane bwana journaliste. Amahoro cyane mutaha. Jewe niriwe neza kabisa, ndashima Imana. Nivyo niriwe vyagenze neza. Ego. Ni nayo mpamvu twinjiye muri studio duteba, kubera ko izi nkuru za Warikare zari zatugoye cyane kuzironkera ivyemezo no kuzikorera ubusesanguzi. Ego. Reka nci ndamutse n'abadukurikiranye, ndabona ko amasaha itereye, ariko turacari kumwe mu biganiro nubwo amasaha ageze kure. Na cyane maze kwegera ubusatswa nta kibazo, ndazi ko ejo aho bukera bino biganiro bazo bisanga ku rubuga. Ego. Sasa bona journaliste, hariho ubutumwa bwariko burazunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi kuva mu gihe ca saa sita y'umurango, aho bariko bandika ngo situation de Warikare bavuga itariki zibiri z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025, aho baca bavuga ngo bonne nouvelle, ngo les M23 viennent de libérer Warikare cette nuit. Kuba bavuga ko ngo M23 yavuye mu ijoro, nukuvuga yavuye mu birindiro byose yafise Warikare mu ijoro ryakeye. Ndetse aho bavuze ko ku kibuga c'indege ngo nta n'imodoka nimwe y'abasirikare ihari. Baravuga ngo kuri hotel kwa Honorable Elize, aho bari basanzwe baba exactement, naho bari bafise ikirindiro, naho nta kintu na kimwe gihari ca gisirikare. Barabandanya ngo na biro ya territoire naho nyene nta n'imodoka n'imwe ya gisirikare yari ihari. Hakuri biro ya territoire namwe twavuga kare ko bashuye kuhakora operation ku munsi wa lundi. Barabandanya kandi ngo aba ba M23 ngo meme Warikare centre naho nyene bahavuye, nta mu M23 n'umwe ahasigaye. Baca bavuga kandi ngo bano ba M23 ngo bafashe direction berekeza mu gisagara ca Goma. Niko buno butumwa bwavuga. Mu nyuma baca bavuga kandi ngo buno butumwa ngo nubwo kuverifia, ngo ariko kuva ngo nubwo gusesangura barabe kare by'ukuri. Baca barenza ko kandi ngo ariko bwavuye ahantu hizewe. Niko barengeje ko bavuga. Baca bongera kandi ngo bwasohowe ngo n'umu médecin directeur wa hôpital général ya Warikare Dr Bushu. Iyi nkuru twayironse bona journaliste, mugabo umutima uranka ko dushobora kuyishikiza abantu kunyene imeze, kuko twegurazi ko tuzira gutanga inkuru dutoye tutashoboye gusesangura. Ariko kandi buno butumwa bwagenda buherekejwe n'aka video bafashe ku kibuga c'indege ca Warikare, aho berekana yuko atakintu kabisa na kimwe gihari cerekana ko hari abasirikare bakihari, usibye ko berekanye hantu ya ndege bayishwanyagurira. Ubuntu bwa bwagiye burakoroka imwe igihugu c'u Rwanda, berekana nuko bagiye bakubuye, kuko n'umukubuzo urabonekana muri kano ka video. Iyi nkuru rero uko kuba yarutiye amakenga ntabwo yari y'ukuri, kuko iyi nkuru yiza kuba ari y'ukuri nta migwano yari kwirigwa muri Warikare cyane gose. Inkuru yimvaho rero ni yuko uyu munsi aba Wazalendo, FRDC n'ingabo z'u Burundi zakoze operation bita ya Mvako. Ego. Nukuvuga
nashimye umumenyesha makuru ari aho we yavuze ngo bagabye ibitero bisize ipiripiri ngo bagoze ibitero ngo bisize ipiripiri mu kugabitero kujya kundi kubaba ukagoma wiruka ngo bakubise M23 no RDF baramukubita ingene ngo igitero cyagenze mu journaliste reka ndabigende mu nido ingene ngo byagenze cyane gose ngo aba wazarendo na FRDC n'aba FDNB bakoze akantu ko kubakanga barabinjamwe barabarasa baca bisubirira inyuma hama rero baca bahagurutsa Sukoyi na drone ngo zirakubita kabisa zirabamesa ngo baca baja kwihisha ngo musi y'imisozi ngo donc Walikare hari ahantu hari umusozi werekeza kuri bureau ya centre iri hejuru baca baja kunyegeza mu musi y'imisozi ngo abandi baja ngo mu musi y'amabuye ngo aba wazarendo na FRDC na FDNB baca babasangayo kugira ngo apana bahoshe babarase bavuye basubira ahantu habona kugira bagarukane Sukoyi na drone barabarasa baca baragaruka ngo baje gusubizanya n'abawazarendo baca bisubirira inyuma Sukoyi iragaruka na drone zirabafyonda ku buryo bataye ibirindiro byose bariruka. Sasa urabona journaliste umuntu yaduhaye inkuru atubwiye ko ama operation ngo abagenda imbere n'aba FDNB nibo nukuvuga ngo nibo babitanga gushika bagenda bakubita umushike ngo nibo bagenda bashika bakubita kabisa hama aho bafashe bagaca bahasiga aba wazarendo n'aba FRDC gutyo ngo niko operation uyu munsi yakoretse. Sasa bona journaliste hari ikintu rero abantu bavuga natwe komanta tuvuze kuri wazarendo na FRDC nuko ngo bakora ibitero bikomeye bakigarurira uduce mugabo nyuma y'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri ukaza yumva ngo hasubiye mu minwe yaba M23. Uyu muntu yaduhaye inkuru wanashaka ni n'umuwazarendo ndabivuge usibye ko naza kumuvuga izina we avuga ko impamvu ico kintu cama cababaye ko aremera intege nke aba wazarendo bafise avuga ati mu by'ukuri twebwe abawazarendo turarinda mugabo ntabwo dufise amateknike ahambaye rero kutagira amateknike kwacu biri mu bintu ni kuba batigishijwe bihagije neza cyane ntibashoboye kuronka inyigisho za gisirikare zihagije zotuma bashobora kuguma voilà rero igituma ibintu by'amabyatubaye ko ni kubera yuko dufise ubumenyi buke mu bya gisirikare tego tubwire kwataka ahantu dukubite aso ivyo kabisa turabishura nk'abawazarendo voilà mugabo ngo kugumya ibirindiro ni kibazo kabisa. Ikindi kintu gihambaye kibatuma badashobora kumaintain ibirindiro baba bafise bona journaliste yakivuze ngo turatinya aba FRDC yuko batudandaza nubwo aba FRDC tujana ku rugamba muri iyi minsi tugakorana ama operation atandukanye tukagaba ibitero ku birindiro by'umwansi turi kumwe ariko ngo ntiturabizera ibice byinshi kwijana kuko bajya iyo dusigaranye ku maposition cyangwa ahantu tuba twafashe turabatinya cyane yuko bashobora kutudandaza. Ati rero twebwe abawazarendo cyo dukora n'igiki duhitamo kugira guca tubabwira ati mwebwe nimugumye ibyo birindiro nta probleme mwebwe nka FRDC twebwe abawazarendo tubandanye kuja kwegera imbere dusonga tuja imbere. Sasa urabona journaliste inkuru dufise ya Walikare dufite n'ivyemezo ni yuko ubu Walikare irimwo ingabo za FDNB aba wazarendo na FRDC ndavuga Walikare centre no ku kibuga c'indege nta mu M23 agihari ariko inkuru twayironse mu saa 12 aho batubwira yuko ngo amasasu ngaracavugira mu micungararo kuvuga inyuma ya Walikare ngo ariko ngo ni aba M23 bakiriko barashorera bagenda bararasa
bwana musesanguzi unabare n'ukuri unyishura akantu tumaze iminsi tubona M23 ivuga yuko itari muri ndani cyangwa ikishishwa ngo si yiri mugabo tukumve jo hati amasaha make yagarutse bushasha mbega niyo bariho yinyegeje nino munsi kaba yagombye kuyigira yuko itari kumbe ibarindiye kugira barasi babona bwana journaliste sinibaza yuko bo bari mwindani abo bari mwindani nabo bashoboye gukoresha amasysteme yo kwinyegeza kwihisha mugabo ubu tuvugana warikare iri contrôlé na FARDC Wazalendo na FDNB birashoboka ko ejo bashobora gukora ibindi bitero byo kwisubiza warikare ariko ukuri nuko warikare iri libere irimwo abampejeje kuvuga ukuvuga ingabo za Congo abo Wazalendo hamwe na FDNB kabisa bwana musesanguzi turangize ikiganiro hari izindi operation zabereye muri Masisi bwana journaliste yego reka iyi nkuru ya Masisi ni inkuru irimwo twumiza reka tuyitegure ikindi kiganiro tuze kwishikiza abadukurikiranye asante sana bwana musesanguzi reka ndagusaba kanyosezera abakunzi kuko hari musabe kuryama hari bariko bararyama byinshi kugira ngo twongere guhura mu kindi kiganiro nawe yagikanura ntabwo ndabasezera ahubwo ndabikebanura kuko mu kanya isase tugomba dusubire guhurira mu kindi kiganiro kananje ndakubwire ati bye bye utarakora subscribe nubikore kugira ngo tubandanye twubaka big family tubandanye tuba benshi cyane hama office igitekerezo ni muri commentaire ugomba guterera haba mu vyiyumviro cyangwa ibindi bigiye bitandukanye tubafise nimero konga kuri screen zawe hariho banko hariho limikaje byose niho bibera asante sana turabakunda cyane